nkuko mwabibonye rero ubu dusigaye dukorera aha muri hoteli bita Bonake mu Bwiza. Turashimira cyane leta kuko yaduhaye zina nyubakwa. Urazi ko hahora hakorera ibiro vya meri ya Bujumbura, ubu naho kubera bafite inyubako shasha baciye badufasha biciye mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano kugira ngo iyi site tuyigire novuga site yamaho. Bivuye yuko mu minsi yaheze mwaramunzi ko dufite site Pretes hariya ku kibuga cyo kwa mu Kanyosha kwa Sebatutsi no kuri Midie. Rero twakoresha amahema menshi yaragurutse, turabona yuko bitugoye. Rero turashima cyane ko baturonkeje inyubako, murako turasubiramo basiga karangi kugira dukore byoroheje kandi nabe n'igihugu boroherwe. Cyane bamenyesha nuko site yo mu Kanyosha abenegihugu bashaka kwipimisha baja ku bitaro byo mu Biziba. Hariya bahora kuri ETS barashobora kuja ku bitaro by'akarere mu Kamenge. Uretse naho umuntu kuri hôpital militaire, kuri w'akarere, kuri Prince Regent, kuri clinique, aho bose bashobora gupima umugera wa corona ku buntu. Aha hadufasha iki? Hadufasha yuko abo bantu batashoboye kuronka akanya kuja ku bitaro bitandukanye, ku muvuriro bitandukanye, bashobora kuza ngaha kuva saa 2 gushika isaha 7 batipimisha ku buntu. Kuno munsi batuye ko maze ku munsi bakira abantu bashika amajana. Hanyuma aha naho acadufasha kuri ba bantu baraje kugisha control bari muri quarantaine, bahora baja kuri Meridie nabo baza ngaha kuva saa 8 gushika isaha 11 z'umuhingamo. Mu bisanzwe ibitigiri no bafata ico gihambaye ko tumaze umwaka. Aha turashima ko tumaze umwaka dupima. Murazi yuko umugwayi wa mbere twamutoye itariki 31 z'ukwa gatatu 2020. Turashima Imana rero yuko nabo twatanguriye ko tora umugera bakize. Turabishimira Imana kuko kumara umwaka, shimira n'abaganga dukorana ajeje intwara umutekano namwe bwamenyesha makuru. Niko ndabivuga yuko tuvuga umuntu wa mbere twabonye twari kumwe. Gushima Imana yuko tumaze n'umwaka twese tukiri kumwe dukorana neza. Rero ibitigiri turiko turabona ubu turamaze nk'indwi hazibiri ruguru atabantu bari positive tubona. Ngaha mu gisagara ca Bujumbura barahari. Ku buryo ndavye ibiharuro dufise turacafise mu gihugu cose abari ku miti bangana bagera ku majana 242 basanzwe bari ku muti mu gihugu cose, mugabo bataremvye. Ngo tubaza ati mbega none abari ku mavuriro ko twarabonye igihuha ane tubiraba hirya nino turabona abantu bariko baravuga ngo ruguru ibintu birayangara, ariko mu by'ukuri ntangorane na zimwe zihari. Nobabwira nk'ibitigiri by'abantu basanzwe bari ku mavuriro atandukanye kugira mu byumve. Navuze yuko kugira bene igihugu baronka umuco, kubera yuko niko mu bindi bihugu byose hari umuntu abaye positive turamuha umuti, iyo aba ahantu hameze neza tukamusaba yuko aja kwikonfina muhira agafata imiti. Kuko murazi neza yuko turavye nk'uburyo bahari hajya muri Meridie hari uburyo bwinshi cyane, kandi tukaraba nta ekite ibirimo kuko abantu baruguru nabo n'ubundi twabakurikirana utaremvye. Nta kamaro ko byana umuntu ataremvye mu bitaro baba bari muhira. Rero uko tubikora ku ngingo yafashwe n'umugwi w'igihugu nuko abantu bafatira imiti muhira. Mugabo turafise uburyo ama equipe muri ubucirani bw'amagara y'abantu, hariho centre d'opération d'urgence baguma baba telefone. Ugize akabazo ambulance ija kumutora ikamujana ku ivuriro rimwegereye. Bagwaye twovuga ahantu bari tubona mu bitaro hano babwira kurikira hariyo 3, polyclinique hari 7, bitaro byo mu Kamenge w'akarede 4, Ensereja hariyo 6, cyari militaire hariyo 8, Gomereka hariho 4. Kuri clinique kubera dufite centre yaho, barazi ko dufite centre rero twahereye hariho abagwayi 200. Turavye rero
nta kibazo na kimwe kihari kuko aba nibo baba baremvye bisaba yuko abaganga baba hafi. Turashima rero yuko ibintu bigenda bitera bija imbere mugabo aha mu gisagara ca Bujumbura nk'ubu mu bantu amajana indwi babonye ko harimwo 4, 5, 6 mwabonye baba bari positive mugabo mwabonye ko benshi baba bari negative. Ivyo turabishima. Intambamye rero dufise n'abantu bateba kuja kwipimisha kandi bikaze ngaho Bujumbura nico kibabaje. Iyo watevye usanga amaze kugira amahaha yamaze kononekara, usanga kumushyiramo oxygene no kumuvura bitwara umwanya muremure. Hanyuma mwavuze muti abava hanze bimeze gute? Nivyo murazi yuko mu guheze umugwi w'igihugu wakoranye, niho rero hafatwa ingingo icyifuzo yuko turavye ibiharuro dufise nivyo abava hanze turabona yuko naho bafite ry'amasertifika negative turabona yuko harimo abagwayi tumaze kugira ku majana 4 barenga kuvaho bw'ikigwa c'indege. Mugabo turabona neza yuko biri kubiragabanuka. Turavye rero ingene bari babayeho muri quarantaine imisi 7, icambere ituma tubifata nuko murazi yuko hariho amasoshe icyo bita mutation ajya amasoshe mashasha zara bivuze ko umuntu avuye hanze ashikira ahantu hapima turaba yuko ta yindi soshe yo bazanye mugabo imisi 7 turavye ibitigiri dufise twarabonye yuko bikenewe yuko tuyigabanya kuko twarabonye yuko ubu twoshobora kugabanya tugashikana ku misi 4 kuvuga ko umuntu ashitse kuvura c'indege aramupima acagenda muri hotel umunsi gira 2 umunsi gira 3 acamupima igipimo ca 2 umunsi gira 4 akataha guhereje. Ivyo bizofasha kugira ngo tugende tworohanizanya. Iki naco mwari mwavuze nuko abajejwe kwakira ingenzi mu mahoteli bogerageza ntibace barenze urugero uko mwatone tuganira na bajya urumva nabo usanga bati akayi barakadugije ibyo kurya baradugije. By'ukuri turabasaba yuko bogumiza ibiciro baba bafise kuko nabo bari mu bafasha kugira ngo turwanye twese turi hamwe kino kiza kandi tugitsinde. Ibyo bizofasha abagenzi kugira ngo zoroherwe kandi tubane dukorana neza.